Amahoro y'Imana abane namwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Ni Pastor Nduwimana Joseph aremesha ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Rero ikiganiro gusenga guhindura ibintu kigizwe n'ibintu bitatu. Ubwa mbere ijambo ry'Imana, ubugira kabiri intahe zidasanzwe, intahe zutwumiza, intahe z'ivy'Imana iriko irakora. Ubugira gatatu amasengesho. Twagomba rero mu mwanya tubumvisha intahe idasanzwe y'ivy'Imana yakoze. Ariko kandi kuri wewe utaragira sabone, nagomba ngo kuri WhatsApp kuri YouTube ucugira sabone kugira ngo uzuraronka message kanda canke ufyonde kwako kantu k'inkengeri kugira ngo urushirize kuzuraronka message. Rero reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuce dukurikiza ko intahe. Turasoma hariya muri Yeremiya igice cyaho 32 umurongo waho wa 27. Ritehe nduhoraho Imana y'abariho bose, Imana nishimwe. Niri jambo nagomba ko dusangira. Yeremiya ari mu ibohero, ari muri prison, ananiwe, yacitse intege, yadendebukiwe, atagira ikimugemurira, atakira ikimuvugira, atagira ikimusanga aho hantu. Imana imusangaho iramubwira ngo Yeremiya, naho wabuze icepfo ca ruguru, ndi Imana y'abantu bose bariho, abantu bakiriho, ndi Imana yabo ibasha kurema ibitariho bikabaho, ndi Imana y'umuntu wese akiriho. Nagomba mvugane nawe, we ukiriho, uracafise ibyizigiro, uracafise amahigwe yo gushika aho wifuza kushika. Naho hari abantu barahiye bakarengwa yuko hari ntambwe utazobaterana, naho aborozi bahagurutse, naho shetani yahagurutse, naho ibisigo byahagurutse bivuga ngo ntuzoshika ku ntambwe nimwe. Rimwe na rimwe ukabona ko ibintu byama bipfa, byama byihagarara, byama byibroka, ukibaza igituma bikakunanira. Ariko hari Imana y'abantu bakiriho. Kukiri ukaba utarapfa, urafise amahigwe menshi. Burya iyo umuntu akiriho aba afise amahigwe yo gushika ahantu ata muntu n'umwe yoshobora kumugeza aho hantu. Ndi Imana y'abariho bose, Imana ishimwe. Wowe rero ukiriho, ndizeye kandi ndakwizeza cyane yuko Imana ishoboye kandi Imana ari nyebuntu. Nagomba imbere yuko dusenga ubanze ukurikire intahe. Yesu nashimwe kandi nanje ndasaba mukomera amashi Imana n'uwo mukozi wacu abasha kutugirira neza. Je naje ngaha ari ryambere ari umuntu anzanye. Jese ndahazi kandi nari ngwaye ingwara nyinshi, nari ngwaye mugongo, ngwara na estoma, ariko ubunye biko birahera ntavyo maze iminsi numva. Ndasaba mukomere Imana amashi. Hama kubyo nanje gushimira Imana. Naramaze amezi hafi nk'atatu ngwaye ugutwi, ndagenda kwa muganga biranka, ariko ubunye ndumva ko natabawe mu izina rya Yesu. Imana ibashe kubagirira neza, mu mashe kuguma mudusengera kuko ibigeragezo ntibibura. Nanje hari ibintu ndandaza, ariko hari ibintu simbona abakiriya, ariko ntibibasha gutera imbere. Ndasaba mugume mu rusengero kuko nanje ndifuza gutanga ikigira 10, ariko sindakibona, ariko mubashe kuguma mu rusengero kugira Imana ukishije imwe kiratuma abandi batera imbere, nawe uzaguteza imbere. Ndabizi neza. Amen. Ndagusenga koze w'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi dukomere amashi Imana yo ngaha. Dukomere n'amashi umwungere wo ngaha. Tende gushimira intahe y'umwana wanje yafatiwe ku ishuri agwaye, ibintu byamufatiye mu maguru, biramurya amaguru, biramusinzikaza, biteye ubwoba y'iki Gitega kubera hari itagataha. Ngaho dusenga biranka duca tumuzana ngaha. Noshimira Imana rero uburyo bw'ingene yavuye ngaha yatabawe, yakize, naho ejo byace bigaruka bimukonja amaboko, ariko naramagaye umukozi w'Imana aradufasha, turamusengera, birasubira biragenda, naho bigenda bigaruka. Ndashima Imana cyane uburyo atambuka akagenda neza, n'ingene intoki zazingurutse amaguru yizinze n'intoki zinzinze. Ndashima Imana yo ngaha, ndashimiye n'umwungere yo ngaha. Imana bumvise gushima kwa Imana baheza agira.
Jane impagurutse ngomba gushimira Imana kubitangaza ku munsi wa Mungu Imana yankoreye. Ku munsi wa Mungu ibitangaza Imana yankoreye, Jane nari mfise imbanyi, rero iyo mbanyi yari yovutse mu kwezi kwa kane kuza, ariko iyo mbanyi harageze igihe irayonga burundu, ndasigara umenga nta nico nigeze. Abantu benshi bambone bakaguma bambarira ngo nta kundi ngo niko bimeze, ngo bo bari bazi ko imbanyi yanje yavuyeyo. Nkabarira nti nukuri je imbanyi ndacyayifise, gusa ndabona ibintu bintangaza. Cyo barambarira ati none ugomba ube nka mbere, kuko hari yigeze kuvayo imaze umwaka n'amezi 6. Rero niho jewe kuwa Mungu nacanza ngaha anya. Ndashitse nari maze igihe ndahumva ndavyumva, mugabo kubera hari haho naho ranza ndagenda ngiye gusenga nkaguma mbona umenga hari bitameze neza. Nari narafashe ingingo yuko atahantu nkisubira kuja gusenga atari mu idini sanzwe ndimwo, ariko shitse ngaha sanga hose haruzuye, nca ndagenda ndaje hariya anye muri etage ndicara. Maze umwanya muto w'umukozi w'Imana aravuga ijambo, arasenga aravuga ati ndabohoye ibintu byose byaboshwe na Satani, byaboshwe n'abarozi, ati ndabibohoroje mu izina rya Yesu. Guhera uwo mwanya numvise munda indigagamuka neza, mbona hamwe yarigeze, mbona ibintu bimeze neza, numva itanguye kwikina neza. Guheraho nukuri ndashimiye Imana cyane, sinumva ingene noshobora gukomera amashi Imana. Umukozi w'Imana umwami azamuhezagire cyane. Ikindi je nari ngwaye amafyigo, nta kintu na kimwe nari nshoboye. Hamwe uko nicara ngaha ata kintu na kimwe nshoboye, bamwe dufate n'umushitsi yoba ntembereye akavuga ati abantu mwamenyeye gukorerwa n'abakozi, nta kintu na kimwe mwigera mushobora muguma nugutumagiza gusa. Nanje ari amagara make, nukuri navuye ngaha ayo amafyigo meze neza, simba ubonye nta gikorwa na kimwe ntoshobora gukora. Mumfashe gukomera amashimana. Haleluya, 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 haleluya. Sinza gufata umwanya munini wo guteba mu bintu byinshi cyane, ariko hariho intahe mwejeje kuyumva yuko by'ukuri ari intahe y'ibitangaza n'ibimenyetso Imana ishobora gukorera umuntu. Ngomba nsengane nawe kugira ngo Imana igushikeko. Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Imana y'abariho bose. Uyu muntu agiriwe amahirwe akaba ashitsweko n'iri jambo ry'Imana, akaba ashitsweko n'uyu mwanya w'amasengesho, akaba ashitsweko n'uyu mwanya udasanzwe wo kubohora abantu baboshwe. Abantu bose bari mu ibohero, cyangwa umuntu wese yumvise iri jambo cyanke iyi video, Mana umukure mu ibohero arimo amazemo igihe kirekire. Ibohero ry'ubugumba, ibohero ry'ubukene, ibohero ry'umubabaro, ibohero ry'ingwara, ibohero ry'inyatsi, ibohero ryo gusuzugurwa, ibohero ryo gutabwa, ibohero ry'indoto mbi. Abantu barara barota indoto mbi, baguruka ku misozi cyanke mu mwonga cyanke hejuru, bagwa mu binogo, bagwa mu nzuzi zibatwara. Aya mabohero yose boba barimwo, ijambo rirambwiye ngo uri Imana y'abariho bose. Ndagushimiye wa Mana we, kuri Imana ibohora, kuri Imana itabara, kuri Imana yumva, kuri Imana ishigikira abayo, kuri Imana bagusenga badatetegwa. Ndasengeye umuntu ave mw'iri bohero, ubushobozi bw'amasengesho mukure mw'iri bohero, ubushobozi bw'ijambo mukure mw'iri bohero, ubushobozi bw'amaraso Yesu mukure mw'iri bohero, ubushobozi Mana yera turamukuye mw'iri bohero. Uri Imana nziza cyane, uri Imana iteye ubwoba ku rugero rukomeye, uri Imana yumva kandi uri Imana yo kubahwa.
uri El Shaddai, ugira neza bukira bugaca. Mwami uko wamye ejo n'uyu munsi ni kuri. Garagara rero nk'Imana, iyerekane nk'Imana, cinziro zitari, ibisigo bihunge, abadayimoni batsindwe, impwemu mbi zinanigwe. Aba bantu ndabasenge babohore, bashikane ku masezerano yabo, bagobotora bakure mu mabohero y'uburyo bwose. Abadayimoni babahambye canke bababokeye, Mwami ubushobozi bw'isengesho bubagobotore, ubushobozi bw'amaraso ya Yesu bubagobotore, ubushobozi bw'uwaremye ijuru n'isi bubagobotore. Umuntu agwaye umutwe amaranye igihe kirekire tugisenga Mwami, iri sengesho niryamushikako, uyu mutwe wakire gukira. Umuntu yamazungurirwa, Mana amaze igihe azungurirwa, ariko tugisenga ibi bizunguzungu bihagarare mu izina rya Yesu. Uyu muntu agwaye ukuguru yama yumva umuriro, Yesu mwana w'Imana vyagiye ahera, uyu muriro ndawuzimya, ubuzima bwiwe bwe deliver. Mana turamusenge, wiyerekane kandi wigaragaze, Satani atsindwe kandi abadayimoni batsindwe. Urakoze Mwana, ndazi kuri nyuma y'ijambo ryawe ukarekeresha ibitangaza n'ibimenyetso mu izina rya Yesu, amen.